Kuri ubu wa gatanu Ruhuhuma abarundi twarahimbaje amasezerano y'ubumwe tumaze imyaka 30 dupfunditse. Uwu mwaka nk'imyaka iheze twararanguye umugigwa, ariko abarundi twari turindiranye igishika ijambo ry'umukuru w'igihugu. Mw'ijambo yashikirije abarundi umukuru w'igihugu yaratwibukije ko ubumwe butsimbatazwa n'intwaro ibereye, ko Burundi ari ryo tunga rituvukanisha, ko abategetsi bakwiye kwitwara nk'abavyeyi, ko ubutungane bwotunganiriza bose, ko imigenderanire yacu nayo yorangwa n'urukundo, kubabarana no gusabikanya, tukama turondera ibiduhuza, tukamirira kure ibiducanishamwo. Nta gishasha tutari bwumve, kanatsinda n'ubivuga si mushasha, ni samuragwa w'intwaro nk'umuhari inamahoro. Tubabazwa nuko ataco yize mu vyo yaciyemo n'akahise k'igihugu, kutemera canke kwirengagiza inyishu zatowe n'abandi, nk'akarorero amasezerano yarusha, gukoresha canke kwemera imvugo z'amacakubiri, kwama ufise abansi b'igihugu batungwa gatoke, guhayagiza ibikorwa biteye amakenga abatari bake, nk'ivya wa mugwi ujejwe kurondera ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi, ivyibutso bishingwa hirya no hino mu gihugu, kudondora ubwoko mu bice vyose vy'ubuzima bw'igihugu n'ibindi. Ivyo vyose biri mu bigerageza guhuvya nkana. Guhirika kahise na kazoza vyotegerejwe kuba bimwe kuri twese, bikaba ari vyo bitujana kure ya bwa bumwe twitwa ko twahimbaje kuwa gatanu Ruhuhuma. Turacakeneye vyinshi rero bitari amajambo kugira hashigikirwe bamwe benshi bacemera kandi bakibana mu bumwe, hatururuzwe bamwe bakamisha amacakubiri na bamwe bayagize igikoresho co gushikira no gutsimbatara ku ntwaro zishingiye gusa ku gucanishamwo, ziryosharyosha abatwarwa. Umuhari inamahoro urakeje kandi urashigikiye abarundi bose mu butandukane bwabo bwose, bahagurukira rimwe bagahagararira ijambo bafatanye mu nda, kenshi mbere bakemera kuryigura. Baduha twese igituma twemera ko ubumwe buri kandi buzokwama ari itunga ntangere, abokoreshwa ngo babibe urwanko ntimugwe muri uwo mutego w'amacakubiri. Abo bandi nabo urwanko n'amacakubiri bidahungabanya, muribuka ko mutazoronka amahoro umubanyi atayafise, na kare ngo inzu y'umubanyi ihiye n'iyawe iba igeramiwe. Umuhari inamahoro uboneyeho kwibutsa abategetsi ko ubuzima ari nk'uruzego ruzunguruka, nk'uko abatwaye imbere yabo bavyemeje bakabishira mu mategeko no mu vyibutso. Amoko Uburundi bwubakiyeko mwatorewe kuyabungabungwa mu kwama murondera icoteza imbere umunyagihugu mutavanguye. Abategetsi mukwiye kwirinda kwihaniza no guhana abo bose benyegeza umuriro w'amacakubiri y'ubwoko atahandi yama atujana atari muri za ndyane ziteba ariko zizoza, zitagira uwutsinda n'uwutsindwa. Ubumwe bw'abarundi ntibuzogaruka ngo bukomere kandi butsimbatare hatari intwaro ibereye, yitwararitse kurondera kugwiza no gusabikanya ubutunzi bw'igihugu mu banyagihugu bahawe amahirwe angana. Ahandi ho nk'uko bavuga ko ushonje ntagira amatwi, biroroshe ko umunyagihugu azingamitswe n'inzara n'ubukene ahendwa ngo mugenzi we niwe soko ry'amarushwa yiwe n'ay'igihugu. Ubumwe bw'abarundi ntibuzoshoboka kandi igihe ubutegetsi butazoba burashiraho ivyotuma amahoro agaruka, kugira bene Burundi bose mu budasa bwabo basenyere ku mugozi umwe mu kubaka no kubukomeza. Umuhari inamahoro usozereye wemeza ko ubumwe bwacu atari tora canke ureke, turi bimwe bisangiye imizi bigasangira kuma. Turashoboye kandi dutegerejwe gutora, dutore neza rero, dutore ubuzima bwa twese dufatanye mu nda.